inshuti nziza cyane yarankunze ntayizi yafatishije mwebwe mwese muriko murakurikira televiziyo y'u Burundi ndabaramukije kaze mu gice ca kabiri c'intahe y'umukozi w'Imana Profete Nduwimana Didier Joshua aho abandanya atuganiriza ku ntahe y'ubuzima bwiwe. Uwo mufumukazi rero dutangiye gukorana usanga afise abandi bantu afasha bitwa yuko ari abana b'abakobwa bagiye mu tuvyiniro mu maboate baza bahurayo n'abadaimon. Nivirize neza iyo umuntu ariko aragenda navuze yuko ijambo ry'Imana rivuga ngo Satani arondera uwarotsa. Bisigura ngo Shetani nimba ariko ararondera uwarotsa afise ibibanza bimworoheye. Naza kubarondera mu ishengero kuko azagura n'umuriro. Ariko ashobora kubaronderera ahantu hatariyo presence y'Imana. Jewe nawe rero tutarize kubeshanya muri boate na presence y'Imana iriho. Mumvirize neza. Kuko igihe bafatira hagati kuvuga ngo ngomba kuvuga muri boate y'abadaimoni. Sindiko kuvuga ko ari abadaimoni. Ndiko ndavuga ko ata presence y'Imana iriho. Turavyemezanya yuko atamuhemu yera ari muri boate. Nimba rero atamuhemu yera ariyo ni kibanza corohera Shetani wa wundi ariko arondera uwarotsa. Aca genda aho nyene. Ariyo n'abakobwa bagenda ugasanga agiyeyo ahuye n'abadaimoni. Iyo rero aje ku mupfumu ngo amuvure. Iyo daimoni na cyane cyane daimoni ziba muri boate ni daimoni z'ikizungu. Uvuze daimoni z'ikizungu ngomba kuvuga iki? Turabizi turi mu Burundi. Iyo uri kusengera umuntu ukumva abadaimoni bavuga ngo turabavyeyi ngo nitwegwa nyogokuru. Kumbe nibo umunyogokuru w'umwirabura ashoboye kuvuga ikirundi n'umunyogokuru w'umuzungu aduze mu mutwe w'umuntu aca avuga icyongereza. Ndiko ndatanga umuco gusa mu isi imwe kuko naregendeye. Bisigura ngo nimba umunyogokuru w'umurundi ashoboye kuduga mu mutwe w'umuntu bako ariko na daimon akavuga ni nyagakoro akavuga ikirundi n'umuzungu ashobora ngo nawe ncavuga icyongereza. You understand what I'm talking about? Urumva icyo ndiko ndavuga? Muri ico gihe rero umuntu yahuye no mudaimon w'ikizungu akacaza kuvugwa n'umufumu atazi icyongereza. Igihe bambonye jewe nabaye inyishu kuri bo kuko abantu baze bafise izo daimon zivuga icyongereza. Je icyongereza cyo kuja bukumva kanarinda cize. Tegeza kucangira iki ndabafasha kuziganiriza. Hama umufumu imbere yo kwirukana daimoni babanza gukora negotiation. Daimoni imusaba icishaka. Turakeneye amaraso kugira ngo dusohoke. Turakeneye impene. Umva ko isaba gira negotiation. Aba daimoni rero bikizungu ni basaba impene. Aba daimoni bikizungu acavuga ngo turakeneye ko adutwara muri boate kutunezereza kugira ngo tubana amahoro. Ico gihe rero jewe nitwa Sugujei byari vyoroshe yuko njana nabo muri boate kuko boate nibwo buzima nabamo. Se boate na kavyiniro ko bantu batatawe ibyo ndiko ndavuga mu Gifaransa. Cangenda rero ugafata nk'uwo mukobwa bakambira ngo mukobwa ari mu daimoni ikizungu. Amaze kugarura ubwenge kuko igihe daimoni yabisavye we aba atari ko arabitahura. Agarutse bakambira ngo ingorane ufise daimoni ikizungu ariko nishobora gusohokera ngaha bisaba ko witegura mwijoro tugende muri boate kugira ngo tuyinezereze. Kuko daimoni ni ibintu bibiri ishoboye kuva mu muri kagenda cyangwa umuntu agahitamo kwinezereza bakabana. Ari abantu rero babayeho kuri condition baze bafashwe. Ari abantu bambara impuzu za jaune imisi yose kwa gatandatu cyangwa impuzu za rouge kumisi yose ya kane. Sivuze couleur ko ari couleur ariko ugasanga ni condition yabwiwe ni daimoni. Bariyo ababirimo baze barondere Yesu kugira ngo batabago. Cyo gihe rero abo ba daimoni babazungu bobo ni kwari kuja kubirukana kwari kugira ngo tubafashe babane neza n'uwo muntu yemere kuzoraja muri boate kugira ngo abanezereze. Alors kugira kora ko daimoni yinjira na desordre kubera iki ndavuge gato kuko ndo umuntu w'imhemu. Sizi ko maze kubona uyu muntu ari mu ishengero agomba kugenderwa na mpemu yera. Ubona yuko habaho movement habaho kugwana kugezaho yuzuzwa ijya ni mpemu ije mu muntu amumuntu kubera ko ari responsable yaremewe kuba responsable ari gihe yanka ikintu cyose kiri étranger kwinjira. Nubona acagira guca uko rero niko umuntu yinjiremo na daimon ubona haba movement kuko ni yindi mpemu ije kurondera ikibanza kiri mu nyenizo. Reka ndakubwire umunyagihugu nadafise inkomezi ibindi byose bimukorera ariko umwirukana mu nzu yiwe ebana muragwana umuterura ku ngufu. So nuko rero ni daimoni ije mu muntu ihura na wa muntu ni wacabya ntambara. Umva rero kugira ngo uwo mukobwa daimoni yinjire vyorohe bisaba ko tuba twicaye kuri coin muri boate. Icya kabiri bisaba yuko yicarana omwe n'umunazwi kugira ngo baje kuraba uri ko aratera iyo nduru bavuge ni star ni wa musani azwi. Umva ico banyemeye ko dukorana nibuka ko bafumu bamana amafaranga. Ico kindi kintu gitangaje n'ubu bacabwira umukobwa rero ngo muca mujana muri boate. Uwo mukobwa twajana muri boate
hari umukobwa mwiza wo murundi kazi avuga ikirundi ciza tukaca twicara ahantu kuri kwa tukafata n'ibiyeri tugashira ngaho ndibuka ko jewe kora ko nakunda kuvuga ngo je ngo zicyango ricakiri original ndibuka ko nafata ibiyeri biringa binyura rimwe gutya aho niho navuye amashimeshi kuri Kristo abariko baranyumviza barayakoma Imana ibahezagire cyane now jewe rero Yesu Kristo aragaheza gigo ndiko ndibuka ibintu byinshi ndiko shinga intaye kenshi cyane ibuka aho navuye igituma twiko turashinga intaye ndi kugira ngo twemeze ko Yesu agishoboye gukora no igituma twiko turashinga intaye ndi kugira ngo umuntu ari mu byaca ngari mwisi amenye ngo ari umugabo yuguriye amaboko kugira ngo atabare kandi nima ndiko ndavuga Yesu avuga ngo era abandadodoye ariko aradodora kugira ngo muhure nawe haleluya ico gihe rero idayimoni uva ko iduze icizana ikintu c'induru ikubagana muri boîte iyo daimoni yinjiye saa sita z'ijoro icambere ni daimoni y'ikizungu yacimena ibiyeri byose biri komeza kace nsaba amarula ngena ngazana amarula ndayizaniye daimoni wo twinjiranye n'umukobwa mu rundi kazi ariko umaze kumuduga mu mutwe ni daimoni ikizungu ivuga icyongereza neza nibuka ko maze kunywa cyubwira ngo ngiye gutamba muri boîte abantu bambonanye uwo mukobwa muri boîte avuga icyongereza atamba neza techno kuko abazungu batamba techno ntibazitamba ico kimwe n'abarundi bagaca bambwira abantu ngo mutama wazanya gakobwa keza vraiment ngo umukobwa yavuye iburaya bo babona isura ariko jewe ndazi yuko ikiri ndani atari umurundi kazi kuko avuga icyongereza atari umurundi kazi yovuga kuko akivuze nka nyene cyo gatamba aje kunezerwa deja urumva ko na badaimoni nibaruha byo byashika nkaruha ariko ni vyari bikunda yuko shobora kuva muri piste bataravayo nibuka ko igihe kimwe maze kuruha ndayisaba ko twicara ngiye kwicara gato nsohotse nk'ugiye kuri toilette umuntu arampamagara arambwira ngo Sugujei ndagukunda cyane ariko ndababaye kubona ujya mukobwa ariko aragutegeka we yabonye umukobwa ariko je nariski ko kirantegeka naco gituma abantu bazi ko nkora deliverance barabizi iyo ndiko ndirukana daimoni ndazihana nabi kuruta ukuntu navyumvira bivana naho naciye naho navuye yego okay now okay meje gutamba uva umuntu ambonye gucyo avuga ngo aragutegeka ngambwira ngo numukuzine nsubiyeyo ijya daimoni kambwira ko tumaze kunezerwa twebwe urashobora kutwemerera tubise indi daimoni ikwira dusaba yuko yoza kunezerwa umvirize ibintu kuntu bigoyere iyo indi daimoni igomba gutamba ni daimoni y'umuntu par exemple y'umukongomani kuko daimoni tuko turavuga nga niba abantu ari abantu bahapfuye bakagaruka gutera mitwe y'abantu sibishasha n'ibintu abantu bazi birabaho hari abantu barota bapfuye bariko baganira nabo birabaho sugira ngo imaze kuduga rero iyo ikirindira ko bashira ko muziki mwiza y'ikongomani tugaruse kuri piste wa muntu nyene yatamvye neza ikizungu atamvye neza ndomboro ya solo umuntu ambonye kandi avuga ngo wa mwana wawe ngo asanzwe yarabaye no muri Afrika kuko we abona ivyo abona ariko je ndazi ivyo ndiko ndabamo bwari ubuzima bw'amagogo ubuzima bw'umuruho niko tuko turashinga nawe no munsi tukabivuga ngo kumengo ari ibintu tuko turatwenga ariko ni kubera ko dufise aho twavuye bwari ubuzima bw'amagogo bwari ubuzima bwo kuruha bwari ubuzima butarimo umunezero ego nivyo abantu bavuga ngo ni star ego nivyo abantu bavuga ngo ariko aratera imbere abantu bakabona nije muri boîte ifise amafaranga yuzuye yo kunywa ariko ayo mafaranga nari nayakuye nari naje gukora igikorwa cyo kunezeza abadaimoni cyo kituma vyakunda yuko ngura amarula kuko uwo muntu ndiko ndatambisha kurujya mufumo azoriha ujya mufumo akama kubera ko je nagiye kumufasha ivyari bikitwa ambiance byatanguye kwitwa akazi narindushe aho ngaho rero ngaho muri iyo nzu nararuhiye cyane kuko niho ubusambanyi bwabaye ubwuzuye kuko ari igihe uruha mu mutwe ukabura uhanuza ukabura uganiriza bigasaba yuko unywa inzoga kugira ngo ucanganye ubwenge bwawe bigasaba ko kunywa urumogi kugira ngo ucanganye ubwenge bwawe ico gihe nacitse imborerwa yuzuye nibuka ko ari igihe nakodesha imodoka ijoro ryose ngararangenda kubera ko mva muri iyi boîte nkagenda mu yindi naswe no kugwa igihe kimwe ndi mu modoka naborewe n'urumogi ndumbeza mu muferegi umuntu ari nyuma arakoma induru cadikangura bwari ubuzima bw'umuruho nimba umuntu ariko arabuba muno munsi aze muri Yesu ari inyishu itanguriro ry'ubwenge nukuba uhoraho kandi Imana ishime ko iryo zina ry'ikiganiro ni itanguriro ry'ubwenge ko bigitangura cyose gitegerezwa kubandanya itanguriro ryo kuba uhoraho bisigura ngo utanguye mu kuba uhoraho uzorangiza ukora ivyo uhoraho ko bariko arakora kwisi kuko ni itanguriro gusa bavuze bisigura ngo tubandanije itanguriro ry'ishure ni gardienne ariko iherezo ry'ishure ni diplome kumbe rero kuba uhoraho ni intango igutwara mu butunzi igutwara mu ntsinzi igutwara mu mahoro haleluya ico gerero ndabaho ubwo
ubwo buzima ubuzima buruhishije abantu babona ngo mbaye star ego indirimbo zirasohotse ajya amadayimoni afise condition yo kumfasha kuko nanje ndiko ndayafasha nibuka ko uwo mudamu yacangurira ikintu citwa ngando cyari gifise valeur ya crocodile kubera iki yagomba kontinyika abantu bantinya nibuka ko yacagurira agacupa ako gacupa koko ka mbere yagashizemwo ibintu kanaka sinzi abikuye mu mazi kugira ngo nisigaye ayo mavuta ngo ngire igitinyiro bantinye nushobora gutinywa kubera ko bagutinye kujya batinya ingona batinya inkona ushobora gutinywa kubera ko acize inkona bazoguhunga ariko igitinyiro nyaco nigiye ufise imana na shetani azojugumira kuko icyo dukeneye ko abantu badutinya abantu batwubaye iyo rero imana iturimo abantu bagutinyira kukuba cange bakakubaha bakagutinya kubera ko bakuba ico gihe urumva ko nategezwa kuronda ico gitinyiro cyo mu mazi ngaho ubuzima bugoye cyane ndabandanya ubwo buzima ego nivyo nuko ko ico gihe nacendo nk'akazi nduga amafaranga menshi ayo mafaranga yose yarera mu maboate kuko nagenda no miliyoni ngatana umazi umunsi umwe umutwe urashobora gukora kuko uba urushe ubona ko utari kurabaho reka ndakubwire uno munsi nabwira abantu ngo ikijumbo na Yesu kiruta cyane brochette na shetani ndatekanye kubera ko mfise Yesu nisinekanye kubera imodoka mfise ndatekanye kubera ko mfise Yesu nuko akomaze gukizwa nagendera kwikinga amasaha menshi kandi ico gihe muisi byari bigoye ko mfata na taxi velo ariko maze gukizwa icyari gikomeye si bintu ndiko icyari gikomeye ni kintu kindimo ni itanguriro ry'ubwenge wibuke ko ari itanguriro kumenya Imana ni itanguriro bitanguye bifise aho bizogarukira dufise aho tugeze ariko bifise aho bizogarukira kandi aho tugeze ni heza ico gihe rero dabana no mufumu igihe kirekire cyane umufumu kazi ndamunezereza ndamutwarira abantu muri boîte n'ibindi bitandukanye n'abankorera ivyo ariko arankorera ariko kubera ko nakubwiye ngo shetani ni mubi ukora akakuduza handi arondera kugushikana habi murundi rugezo niyo ico gihe bace bantwara ku wundi mupfumu wewe bantwayeyo kugira ngo nduge mu isi uyu mwiza yisigise uronke indi sexe yo hejuru ariko ngorana n'abadayimoni bo hejuru byumvikana yuko umuntu wese akorana n'abadayimoni ariko akorana n'abadayimoni bo hasi kuko aca yemeza yuko nimba akorana n'abadayimoni nga muri East Africa ahuye na 50 Cent akorana n'abadayimoni bafise level muri America nimba ko batangana igihe cyose uri kurabaho rero bagenda bakuduza barondera ukuntu bagushikana mu miryango ya Freemason n'ahandi ico gihe rero jewe urumva ko baca banjana ko umufumu banjanye yose no muvuga izina yari we representant abafumu bose nga mu gihugu shitseyo arankorera ikintu kanaka ndakivuge ko gato kuko ndiko ndatanga intaye mvuga n'ivyo Yesu ashoboye gukora ivyo amaraso vyo muravyumva ni ngombwa ko amaraso aseseka ko ahantu hose tugiye amaraso araseseka acankorera ikintu bita kano umva ko bwa mbere nafise ngando urengeye muri kano ari uducupa dute twa whisky tutaboneka nakanu nabo kurungika ngangu karondere uraruha ugasanze ku isoko nawo kagugwa menshi cyo yibaza kubera ka gacupa kagufi kagugwa menshi kugira ngo bakagira iki bagapakize mu whisky no oya tujya ducupa badukoresha kuri yo kilte ya kano turanazimvye rituboneka anduke kwa cupa mukakarondera n'ivyari vyoroshe ndakabonye ndakamushiriye ndakamusigiye uwo muntu nsanga muri iryo cupa ari igiti kirimo uribaza nawe igiti cyaciye muri iri cupa ryomeneka kugira ngo gishike ngaho indani cyo cyambere natangariye cya kabiri ambwira ngo zana amavuta arayasukamo muri ako gacupa yashyizemo agapande k'idarapo igihugu cy'u Burundi birumvikana kubera iki yakeneye yuko ngumboneka mu Burundi bwose so je ndiko ndatanga umuco hama icya kabiri yasizeho amagufa y'abantu yafashe crane y'umuntu donc bagenda wa muri umuntu ikumakaburi bagafata akagufa k'imbere n'akagufa k'inyuma bashira muri iryo cupa so ndiko nshinga intaye yanje kubera iki babigize gutyo kugira ngo mboneke imbere n'inyuma icya gatatu kubera iki babigize gutyo ahantu hose ari ikiziga mu mico y'abantu baca bagenda kugishengerera sizi ko mubizi yego niko biri kandi ikintu cyo nyine badatanga invitation ni kiriyo yego mariage batanga invitation bisigura ngo bagomba ko shengererwa nk'uwapfuye umva ukuntu bibabaje rero yego abantu bakubona star ariko we mu mutima ubizi ngo bakwashengerera ikiziga ari umunezero cyo gituma usanga umuntu yitwa ko yaduze cyane ariko afise agahinda mu mutima usanga umuntu ukabona ngo umengo yashitse kure ariko afise agahinda mu mutima kubera iki arazi ivyo ariko aragenderamo arazi ivyo ariko arabamo arazi ivyo ariko aracamo mwibuke gusa ndiko nshinga intaye yanje siniko nshinga intaye abasani bose mu Burundi nabo kwisi ndiko nshinga intaye yanje nimba ukunda abandi fuka musenge ufise wese ibyago agenderamo Imana imukize azoze yishingira intaye ico gihe rero iyo cupa rifise condition iyi nategereza gufata amabuji abiri ya rouge
ya rouge. yes ngashira mu ijoro iryo cupa hagati ngashira amabuji ku ruhande ngatangura kuganira n'iryo cupa nkuganira n'umuntu ndaribwira ngo ejo nzogenda kubonana na kanaka ikintu cyose nzomubwira agire gutya umva ko deja ubwo n'ubundi burozi agome yemera ubuzima twabayemo bivuga ko ari mu magufa iryo cupa ryari rifise izina ry'umuntu ryari rifise na condition umuntu yose kurikora ko atari jewe ategezwa gucapfa Imana iragayizagirwa ko atanumwe yarikoze ko ngo aripfireko mbaho ubwo buzima ego urumva ko nabonye ko naduze noneho ncamara kumengo birabaye kumbura ko arantwara ariko antwara mu kinogo nazoshobora kubikora rero byaca bigenda uko nyene uwo muntu uraye uvuze ati byaca bigenda uko nyene mbwira abantu ikintu kimwe bagomba kumenya sindi ngagira ngo ndakomeze ko shitani akomeye kuko n'ubundi nakomeye ndiko ndavuga ukomeye kumuruta ariko udafise Yesu shitani aramukomereye vraiment aramukomereye vraiment kiretse ivyo ari kindi nibutse nibuka ko hari indi miti twakora iyo miti bankorera aho muye n'umukobwa mu ibarabara nkamuramutsa ngambwira ngo Jenny twasuguje nkurikira umukobwa akankurikira agaheruka yankurikiye ibindi byose bigakoreka byitwa ubusambanyi agata sizi gushoboye gura n'umukobwa akavuga ngo jewe sinzi ukuntu natwayinda cyo umuntu tumenyeranye ariko twaganiriye gato usanga twagiye none sanze natwayinda ni kubera iki kubera ko ari force ibikweza uwo muntu cyo gituma ndiko ndashinga inahe gutya naturi ijambo ku bakobwa ngavuga ngo umuntu wese azoza afise imiti agomba gutora muca azoca atembagara imbere yawe okay now ico gihe rero umva ko je nacemba muri ubwo buzima niyo munezero nabamo nibwo buzima nari ndimwo nivyo nabona ko ari bwo buzima ndabibamo ariko wari umuruho wibuke nafise abana tuvukana batazi ivyo ndimo nafise umuryango utazi ivyo ndimo ubona ariko bwira ariko ba mama wanje ariko ntiyarahari kuko nta numwe upfa kubwira iryo banga kuko ari hano ugere ukavuga ngo mveyo gute ko igihe cyose twinjira batubwira ngo wibeshe tuca tukwica tugira ngo sigaye rero ninjira ngumamo kubera ubwoba bwo gupfa ego nkaruha kubera ubwoba bwo gupfa ariho nco usanga urumugiro ubaye bwishi kugira ngo ivyumviro siniyumvire cyane ubusambanyi bubaye bwishi kugira ngo ngire occupation kumva ko ntari muri studio nakandi kazi nakora tugeza ko mu busambanyi n'ibindi byitwa occupation cyo tumasanga naboregwa kuva mu gitondo kugeza ku mugoroba atari uko wasanga ndikora filme kuva mu gitondo kugeza ku mugoroba ubuzima bwo kurondera ukuntu mba bize kugira ngo simpave nsanga ndiko ndibuka ivyo ndiko ndabamo ubwo buzima bwari buruhije cyane ubwo buzima bwari bw'amagogo dumwana w'umuntu umuntu avyumva afise umwana ni viza gusengera abiwe ubwo buzima rero wibuke ko nari umujene umusore wose arondera kumenyekana andiko ndafasha ugwaruka nimba ukeneye kumenyekana karibu muri Yesu ni Yesu wenyene agira abantu rurangirano kuko Abraham ni rurangiranwa kugeza uno munsi kandi atakiriho ariko ugiye kuraba abandi wise barungirano nka Pepe Kale indirimbo zabo nukizifise no muri CD sigura ngo Yesu ashobora kukugira rurangirano no mu mageneration azokurikira Yesu rero niwe nyishu kuri twege ariko cyo girumva ko nategezwa kumva ko nomenyekana bice muri izo nzira ndabaho ubuzima buruhije narindushe nari mbangamiwe nari ndemerewe kujyama mu ijoro yari nambara ko nategezwa kugenderwa n'ibintu biteye ubwoba nibuka ko aya makondisyo bama bakambwira ngo noge uko ukwezi guserutse no musi saa 12 ejo guseruka saa 1 nabimenye ico gihe wibaze rero ko uruserutse saa 9 tegezwa kwicara guca nkarindira saa 9 ubwo nibwo ari ubuzima yari umuruho ubuzima bw'amakondisyo ariko Yesu wacu rabizi umaze kumwemera aragutwara uko agomba uramwemerera gusa nta kondisyo nimwe ducererwa mu misa ngo wacha gukubita inkoni ariko ko bafu mucerewe program irononekaye cyangwa abadayimoni bagwaye program hano muza gukora ikintu ntugikore barakuniga nta mikino abandi barapfirayo no gupfirayo turabizi ni twavuga amazina y'abantu bapfiriye muri yose y'umwiza muri East Africa barahari abana benshi bari bako baraduga cyane muri filme no muri muzike ariko bakaca bapfa impfuzi giturumbuka turabizi uko batwawe niyo monde ni yose kubera iki kubera ko yose nta ciza kiriyo ibi tubivuga kugira ngo umuntu ariko arabijamo abivemo n'ingoga ibi tuvuga kugira ngo umuntu ariko aravyiyumvira ahanagure n'ingoga afate shifo ahanagure n'ingoga bigishoboka kuko nimba jewe naravuyeyo ndijwi ryaje kugira ngo rigutabara wibuke wa mutunzi abwira Abraham ngo urashobora kubwira Lazaro agenda babyire bizabwira ngo nibigishoboka ko avaye umuntu ino ko vyakunzwe umuntu ava hariya aza kuvuga ni kugira ngo uyu muntu ariko arankurikirana yirinde ntavarinda kuja muri ivyo naciyemo jewe sinifuza kubona umuntu numajaho naciye ubwo buzima rero ndabubamwo uwo mupfumu turakorana hego amafaranga araboneka ndakora ivyo nashoboye gukora ariko kubera ko isi imwemo ikuduza irondera kugushikana mu kinogo cyanyuma cyandonga programme ya voyage yo kuja muri Afrika y'Epfo ndavuga ko ngiye gukora concert spectacle ndumusani suguje tisho ke Obama ndagenda shitseyo turakora ama spectacle ya mbere ya kabiri tuvayo tujana bita Cape Town turi mu ndege tuva Cape Town je nangura kumva mbabara mu Rubavu
ndabara mu Rubavu cyane twageze ahantu tuva mu ndege ntagishoboye guhagarara neza ngenda ndi oblique gutya birabandanya nibuka ko mu gitondo twazindukiye ku bitaro tugiye mu bitaro bapima ingwara zose barazibura bacambwira ko bampime sida cyumva ko sida byari mu bintu ntari kwemera ko bapima kuko nari umusambanyi cyo kimambwira abantu iyo umuntu kwagendera mu byaha niwe wenyine aruha ubu nawo wambwira ngo baze kumimira ngandemera kuko ndatekanye ariko cyo giye kubera ibyaha nagenderamo numva ko ari jewe ubwaje nanimye amahoro barampimye sida vraiment ariko sinigeze ngaruka gutora inyishu cyumva ko docteur ashobora kwa gifise inyishu n'ubu kumeza yiwe turataha ariko umva ko nabandanje ngwaye umwe mu bakobwa twagendanye yaraje kundaba nk'umuntu basohokana kuko ari umuntu agukunda akagukundira imishatsi bisigura ngo baye igiparazo baguhevye ari umuntu agukunda akagukundira ukumeze bisigura ngo uhindutse gato abaguhevye ariko ari umugabo agukunda agukunda ukuri dans tous les conditions ni Yesu Kristo aragaheza gihe uwo mukobwa rero yari yaje kuraba wakunda asanga ari oblique bisigura ngo mu guhaguruka nahaguruka ameze gutya aratwenga ngo so guje wafashwe niki nambwira sinzi ibyabaye uwo mukobwa acambwira ngo nsubiye nyuma gato imbere ko umukobwa aza kubera ubwoba bw'umuruho naciye vuga ngo bandondere pasteur ujya ayabana bakwirengageza ko kijijwe ariko iyo bageze mu mazi abira baramenya ko mukizwa afise inyishu no mu quartier abantu batizera iyo bageze mu bigoyi wa mukobwa nyine batuka ngo waratakaye niyo bagenda kurondera ngo gwino usengere size kubizi n'ahantu bavuga ngo nacumaze n'umudamu ari mu rugo umugabo avuga ngo wa mupagani wa kirofa umwana agwaye mu cyumba acavuga ngo genda umusengere kandi umugabo aboregwa ariko akamenya ngo uyu no tubana naho ndamupinga uyu niwe nyishu bisigura ngo n'abantu tubana mu isi barabizi uko dufise inyishu yabo inyishu dufise ni Yesu kuko turagendana bisigura ngo ico gihe nanje cavuga ngo kandondere pastor ndondeye mu pastor kuri telefone arambwira ngo uze ku telefone saa 6 ndagusengere kuri telefone kuri je byari bigoye ko nemera ko munasengere umuntu kuri telefone kuko nari umuntu yakuriye mu isi amaraso barayansukako uri guteneye kwemera ko munaza kumusengera kuri telefone wikunde nkiriko ndibaza ivyo nkora mbaza abandi wo mukobwa caraza urumva ko shetani yihuse cyane shetani akorera mu bana iyo abantu bibaza ngo shetani azomubona aje n'amahembe gutyo uwo nawe zo kwigera ubona ariko uzomubona mu bantu nk'umudamu afise ingorane mu rugo rwiwe agacahurana umunaje kumubwira ngo tugende ku mufumo zo gufasha kugira ngo yagendewe nande yagendewe na shetani yambaye ishusho y'umuntu nk'umukobwa ataragira mariage bagacambwira ngo tugende ku mufumo azogufasha urongogwe agacagenda ku mufumo bakanasambanirayo uwo yatwawe nande ari umudamu tugeze gura kwinta igarutse kandi ivuge ko gato cembandanye utwahuriye anu bita Chabala urenganye mu Rumonge uwo mu mama bariko baramusengera umwana wanje mariko baramusengera acambwira ngo daddy ika irangoye musengero no muntu amundungikiye ndiko ndamusengera atangura kumoka nkimbwa maze kumubohora ndamubaza uko vyagenze kumbe ngo umugabo yatwaye undi mugore umugabo amaze gutwara undi mugore acagenda kurondera umuti ku mupfumu ageze kuri uwo mupfumu aburica muriha uwo mupfumu amusaba ko basambana bamaze gusambana umwana wa mbere yavyaye ngo uwo mwana baramuciza ara mu ijoro mu gitondo zikamera ngo uwo mwana yarafise amagaragamba nk'ifi apfa amaze guhinduka vere bisigura ngo abantu bagenda kwikwegera batwawe nande batwawe na shetani umugenzi wese agutumbereza atariho iryo jwi urubone rya shetani uricecekesha n'umukobwa avuga ngo je nzokwirinda ndinde ubusugi bwanje kugeza nzorongogwa uwundi mukobwa araje uri kirofa nuzi bigezweho uwo yamubwiye se uwundi mukobwa ni shetani muri uwo muntu ko niko bimeze alo abantu kubera ko batazisi imwemu acavuga ngo n'umugenzi yambeshe umugenzi wawe nta nyungu yo kukubesha nimwe afise ahubwo umwansi yaciye ku mugenzi kugira ngo akubeshe alo uri kurabana n'uwo mugenzi agutwara habi nk'umugenzi uzava umwemerera ariko ubanye n'uwo mugenzi ukumva ko aravuga bibi ukacubona shetani nyuma y'ivyo ucuvyanga ukavuga ngo uri umugenzi n'ivyo ariko ivyo ndavyirukanye mu izina rya Yesu birumvikana aho hantu umva rero uwo mukobwa yaciye aza nk'ikirungiswe na shetani acambwira ngo tugende kuri uwo mupfumukazi kugira yihute pastor ataragusengera tugiye kuri uwo mupfumukazi arihuta vraiment acafata ugwembe acinda sago ko urumva ko baragutabura ntabiki barakora ivyo bakora acambwira ngo warozwe n'abandi sinovuga ng'amazina kuko sinemeza ivyo yavuze ico gihe nari mupagani cyo gituma nemeye ivyo yavuze uno munsi ndabizi ko atamuntu mashoboye kuroga ubuzima bwanje umurozi agerageza kundoga bayije kwiyahura kuko niko bimeze birivuga ngo nabupfumu naburozi uzoba kuri Yakobo ari abantu batangaye kumva vuze ngo umurozi agerageza kundoga abayiyahuye bagabazi ko n'abarozi bashoboye kuraba televiziyo bagerageza okay nibaza kuri ntaho igituma mvuze gutyo simvuze kugira ngo niyemere ndavuze kugira ngo ndakwemeze yuko tubizi neza uwo twakiriye amen uwo twakiriye n'umwami w'abami uwo twakiriye ni intare y'umuryango wa Yuda uwo twakiriye ni Yesu Kristo oh my hade brohaje ga okay reka mbandanye mu ntahise mabesanga nangiye kuvugisha okay now cyo gihe rero urumva yaciye ntwara kuri uwo mufumukazi angore ivya nkorera umufumukazi ambwira ngo waruzwe n'abandi kugira ngo ndagufashe reka tugende ku makaburi ndaguhuze n'abapfuye iyo nindi ntambara tugenda saa 8 y'ijoro
ku makaburi ucumbaza rero ku makaburi magiye gukora iki ku makaburi narigiye kwihamba kumva yes kumva narigiye kwihamba nafashe umusaraba nandika ko amazina yose n'itariki y'amavukiro n'itariki mfiriyeyo cangenda kumva ndavuga ngo jewe kanaka ndapfuye amavuga ngo kwisi ari ibirofa ariko je na directeur wavyo kuko na muntu yo kwihamba bawo ariko narinzi icyo nkoze muri iyi si umuntu ashoboye gufata agapande k'igiti akavuga ngo iki giti cyitwa kanaka ko umuntu adafise Yesu ararusha igiti cyitwa kanaka akakivurika amajambo agihavye ico giti uwo muntu akacaba umusazi apana uwo muntu ariko aranyuviza no munsi kuko umaze kuvuga amabanga ikintu kimaze guhishurwa naco kikikugira navuze gutyo kugira ngo umenye ivyo nagendeye mu ico giti rero ndagenda uwo musaraba ndihamba ndakubwiza ukuri naciye nononekara kuko mu vyumviro vyanje haciye huzura ubwicanyi gusa kugira ngo kumva kwica umuntu nibwo buzima numva mu munezero muri jewe niyo natangiye kumva vyoroha yuko abo tuvukana no batanga nangura kubwira abantu je abantu bose batamfashije ndi imfuvyi nzobasorera shetani fise abantu 50 nzomuha kubuntu ayo majambo yatangiye kuvugwa umunsi mejeje kwihamba ngozi yo kelte n'umusaraba ego navuze ngo kana kandapfuye wibuke ni impwemu uko impwemu idafadika n'ijambo ridafadika impwemu ishobe gusohokana n'ijambo wavuze kuko Yesu avuga ngo muri Yohana 6:33 ngo umubiri nacumaze impwemu nizo zitanga ubugingo amajambo mbabwira ni impwemu kandi n'ubwo bugingo niyo Yesu ratubwira iryo jambo urumva rero igihe rero nagiye kwiyamba nebeje kwirangiza nibuka ko igihe kimari umukozi yangiriye nabi kugira ngo ntekane nace niyugarana mu modoka ncafunga amaso mbona kumengo ndiko ndamukora ko butumbutumbu kugira ngo ntekane urumva ko umuntu yari yononekaye umuntu w'ukuri yari yononekaye ubwo buzima bwari bunduhishije nari ndushe bihagije ndakora iyo hiyo nace nkora indirimbo zizwi cyane waciye ukira rero wa musonga byose urumva ko yari piège urumva ko ega baragutegura umusonga wacibuhera musongo heze kubera ko ngozi yo kiti inyuma yaho naciye mba mu bicane kubijanye ivyo n'ubusambanyi n'akaborego naciye mbimbaga neza nibuka ko harageze igihe kubera ubwoba kuvuga ngo ahomba maze kwinjiza y'abakobwa benshi baba bikeka nasanga samanzi joro ndabatwaye ku magazo kuko hari aho mu bigo vyanze usanga bigurisha amabara muri mu buzima nari ndimo niwo muri nari ndimo Yesu aragaheza gigo nariko mvuga rero intahe kugira ngo umuntu yumva aho umuntu yavuye kugira ngo niwabona umuntu no musi ariko aravuga Yesu umenye gituma muvuze namambwira abantu ngo jewe Yesu ni yangijije gusa yaranzuye kuko nari narapfuye ba ubwo buzima rero umva ko ndi South Africa ndakora indirimbo zizwi cyane indirimbo zamenyekanye ama festival zikozwe mu makarita ari hejuru cyane uva ku ico gihe izo ndirimbo zitangura guca no mateleviziyo yo hanze akomeye nibuka ko imwe mu ma video muri clip nakoze nekoranye n'umudamu n'umugore wo mu komanda Cape Town ni gute umugore wo mu komanda ashoboye kumukoresha clip yambaye presque ubusa kirese ari kintu kanaka cyakorese mu ijoro ahantu kana umugore we yabonye ko ariko aranezegwa kumva uwundi ariko aramukorera ku imiti ico umugore aragira publicité yo ndirimbo ko yarazwi hariya iramenyekana abantu bavuga ngo bana natwe ngwino ukore spectacle mu Bwongereza kuko babona umengo ari ibintu kanaka vyakoretse nanje ndavuga ngo wamutsi wejeje gukora nibuka ko muri yo muri clip kuko kumva ari impeta yampaye impeta imwe ifise igiforme nk'umutwe w'umuntu hama yamaye n'icirore gicafye kw'ibintu iyo mpeta niyo nambara muri clip naguma nderekana guke kugira ngo namvute abantu ndabakwege niko bimeze mwisi imwemo n'intambo ishobora kuba ikwira kwega umuntu n'intambo ya Jackson yari ifite ikisigura yarapfuye ariko intambo yiwe yari ifite ikisigura atamvye agenda asubira inyuma muvuma y'abagendera ikuzimu bagenda basubira inyuma bagendesha umugongo yatamvye afise ikimaski abariko arategura abantu mu zindi image batamenyereye kubona si imwemo ni real ari abantu kanaka baboneka bazi neza ko bariko barapiblia isi imwemo ego natwe turabizi tuko turapiblia isi y'umuco umwami wacu Kristo Yesu twemeza mu bigaragara turemeza ndabisubiremo twemeza mu bigaragara yuko Imana iriho iyo tuko dusengera abagoye bagakira iyo tuko turamugurura ibimuga mu bikorane bakabona abantu bateye amabekiye igihe tuko turatura mu izina rya Yesu impumyi zikatwoma induru ndabona tuba tuko turemeza yuko ari umugabo afise inyishu ku bantu bose afise inyishu mu maraso yose igihe abantu bazana ama resulta akavuga ngo nari ngo hepatite akagenda kwa muganga akagaruka avuga ngo bayibuze tuba tuko turamamaza Kristo Yesu sikugira ngo nimba twebwe twamamaza Yesu muri ivyo ari abandi bakora kwegera abantu mu vyaha bamamaza shetani